it's your boy JB Son. Right now, ije kubereka igitangaza dufite ngaha mu Burundi. Mu Burundi dufite amahoteli atandukanye, dufite abubare butandukanye. Ariko hari icyo bitwa kibasumba mu buzima. Ino munsi dufite hoteli ya mbere ibintu vyaho biri do karite, ibintu vyaho biri do special, niyo ya mbere mu Burundi. Buze ati ya mbere uvi ya mbere papa. Iyo hoteli ifite ibintu bitangaje. Ifite view nziza cyane. Hoteli yerekana Bujumbura neza, ni hoteli yerekana koma Uburundi bumeze. Uri ku iyi hoteli ushobora kureba Tanganyika uyitondeye, uyihweje neza ukavuga ati wow, this is Burundi. Man, ifise ibwiza imbere n'inyuma. Wikwireba inyuma, ni hoteli iteye ubwoba, ni hoteli nziza iteye igomwe, ariko ivyo ni ibintu bitoya cyane. Winjiye ndani ni hoteli ikanganye papa, ni hoteli ifise view iteye ubwoba, ntabwo winjiye mu kintu udatangaye. Iyi hoteli uyinjiyemo, ikintu cya mbere gitangaje ni care. Iyo jambo ritangaje ni akeye bafise mu iyo hoteli, bayitwa Kiriri Garden papa, bayitwa Kiriri Garden. None ibintu biyigize nagatangaza, ibintu biyigize iyi hoteli nukibona nkuko ifise piscine hasi, ifise piscine hejuru. Ni hoteli ifise ivyumba bifise amaserivisi ntarabona kwinosi. Ni hoteli icyumba cyayo kiba kirimo wifi umuravyo, kiba kirimo televiziyo, kiba kirimo autre service wakenera mu buzima. Ni hoteli ushobora no kubamo umwaka cyangwa se imyaka 2 utaranasohoka, bakazona yuko uri mwisi ariwe muntu bayeho neza kwinoza papa. Mbuzi ubwiza bwawe sinabuheza. Iyi hoteli rero ikintu kiyitandukanya n'izindi wabonye mu Burundi, n'ukuntu ironka abakiriya bo hanze. Ni hoteli 75% y'abantu bayinjiramo ngaha ni abazungu papa. Umuntu ashobora kuva muri Swede, umuntu ashobora kuva muri Europe, muri France, muri Espagne, aje atumira iyi hoteli Kiriri Garden. Kubera iki? Ifise ibintu do special, ifise ibintu yisangize, bayitwa Kiriri Garden Hotel papa. Ni hoteli ikindi gitangaje ni uko hoteli ifite abanyagihugu. Iyi hoteli ifasha n'abanyagihugu, ifise wifi zirenga 10. Abantu baza bakikonektako, ntacyo ntiwaruka icyo kunywa, ariko ingo hanze uraganiza inshuti zawe kubera ifise wifi gratuit. Hari ikintu nari nibagiwe. None iyi hoteli ukuntu itangaje rero, jewe shobora kugura ifanta yanje nkayigura ibihumbi 10, ndi ngaha hasi, uri hajya akayigura 20,000, 30,000, 50,000. Iyi hoteli step by step nico kwereka itendukaniro, ikwereka la difference. Jewe shobora kundi ndikunda gura ibenyi, ndikunda gibenyi nariguze ibihumbi 5 ngaho hasi kuri step yo hasi, naduga ijo nkayigura 10,000. Iyo televiziyo uduntu yisangije, ifise utumanyeri, umunsi wagezemo ntutangare papa. Noneho next video tuzajya ndani ndabireke koma ihoteli itandukanye n'ibindi bintu mwabonye ngaha mu Burundi. Ndabereke koma iyi hoteli aido karite, koma iyi hoteli wayijemo umunsi wa mbere ntuzopfa wiyumviye kujya mu zindi hoteli ziri ngaha mu Burundi. Bayitwa Kiriri Garden Hotel. Here we go man. Next video nzabereka view y'indani. Be with me. It's your boy JB Son.